natwe turabashimiye kugene mwaduhaye kano kanya kugira ngo dushobore kubabwira ibyo twari twaramutse tuzinduka uyu munsi dukora. Twibaze yuko izi ntererano ubumenyi duhaye aba baserukira abandi buzoshobora gushika kure na cane cane babifashijwe na Mabayi Media TV. Murakoze. Nshuti namwe bagenzi ba Mabayi Media TV, reka tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza. Ego nkuko twama twabigize murazi yuko ikintu cyose kibereye muri komine ya Mabayi twama twakibashikirije. Uyu munsi rero nkuko mubibona ngaha kuri Mabayi Media TV turi kumwe n'umushitsi. Imbere ya byose katumaze tumuramutse. Turabaramukije. Amahoro cyane. Ego byo kunda ko mwidonda abariko barakurikirana Mabayi Media TV. Ego murakoze cyane. Amazina ni Nzeyimana Apollinaire, nkaba ndi mwishirahamwe kitwa Synergie de partenaires pour la promotion des droits de la femme. Mu kirundi twavuga yuko nurunani rw'amashirahamwe yiyemeje guharanira no guteza imbere agateka k'abakenyezi, Sppdf mu funyafunya. Ndi muri komite isanzwe irongoye iryo shirahamwe, nkaba ndi umunyamabanga mu gifaransa twakwita secrétaire général. Ego hanyuma uno munsi naje rero nk'umuhinga yaje gufasha mu bijanye n'agateka k'abakenyezi canke amabi afatiye ku gitsina akunda kwigaragaza mu kibano aho tubaye canke mu bice bitandukanye y'ubuzima bw'igihugu. Ego tubonye ahantu mwariko murigisha, tubona n'umugwi w'abantu benshi, mbega baje bari bande, mwana mwatumiye bande, mwisunga iki mu kubatumira? Ego murakoze. Uno munsi twari twategekanije inyigisho aho twari dufise intumbero yo kurabira hamwe ubwa mbere nayahe amabi canke ingorane zishikira umukenyezi mu buzima bwa misi yose ari mu kibano zituma adashobora kuja ku rugero rumwe n'abandi bantu dufata abashinga ntahe kugira ngo ashobore guterera mu iterambere ryo mu kibano ryo ku mutumba canke mu ikomine, mu ntara mbere no mu gihugu cacu. Ica kabiri duhejeje kurabira hamwe izo ntambamyi zibashikira mu buzima bwa misi yose, twarabiye hamwe mbega hokugwa iki kugira ngo dushobore gutora umuti w'izo ngorane. Icanyuma ca gatatu duca duheza tukarabira hamwe, tumaze kubona ingorane tukabona n'icokorwa, mbega ivyokorwa na bande. Tumaze kubona uwo muti wotogwa kugira ngo dutore inyishu ya ngorane, vyoheza bigakorwa gute, bigakorwa na bande. Twari twatumiye imigwi itandukanye igize ubuzima bw'ikomine. Twatumiye ubwa mbere ho twari kumwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'ikomine, musitanteri niwe yuguruye ibikorwa by'uno munsi. Hanyuma twari kumwe n'umuhanuzi wiwe mu vyajejwe harimwo ivy'imibano. Twari kumwe n'urongoye igipolisi hano muri komine ya Mabayi. Twari kumwe kandi n'urongoye sentare y'intango hano muri komine ya Mabayi. Hanyuma twari kumwe rero n'abene gihugu batandukanye bari mu mashirahamwe canke imboneza, harimwo abaremesha kiyago bakorera hariya mu kibano ku mutumba hasi. Bo nyene igihe cose ari kigoranye babandi bama bafasha mu kuvugira canke mu gutabariza umukenyezi mu gihe afise ibibazo bitandukanye bifatiye kwihungabanya bw'agateka kiwe, kugira ngo bamufashe ngene ashobora gutunganirizwa. Mbega ubutumwa mwatanze buzoshikira abakenyezi ba komine yose canke n'inyigisho mwahaye bajya nyene batwabonye hajya mwariko murigishiriza kugira bibagumemo canke bazokwiragira mu mitumba itandukanye ya komine Mabayi bimeze gute? Iyo migwi y'abantu batandukanye twatumiye, murabona ntivyoroshe kuvuga ngo boshikira abene gihugu bose icarimwe. Mugabo abo twaganiriye, abo twagiraniye inama, abo twahaye inyigisho uno munsi bazofasha. Ubwa mbere ho turafise ico twokwita urunani rw'abakanguriye amahoro ku rwego rw'ikomine. Abo rero nabo bazoza barafashanya n'imboneza zo ku mitumba. Mwabonye ko harimwo abaremesha kiyago. Twari kumwe n'abaserukira ajya amashirahamwe y'abatwa. Twari kumwe kandi abaserukira amashirahamwe y'abagendana ubumuga hano mu ikomine. Twari kumwe kandi n'abaserukira amashirahamwe y'abagendana ubumuga bufatiye ku rukoba, bamwe benshi bakunda kwitanga ni banyamwema. Abo bose rero ni imice itandukanye y'abantu, imigwi itandukanye y'abantu bashobora kuzogira ico bafasha. Abo rero nibo bazoshobora gushikana bwa butumwa twabaha,
bagashobora kubushikana mu bene gihugu hariya hasi tutashoboye gushika. muzoguma mubaherekeza kugira bashobore gushikana ubwo butumwa canke murafise ubundi izindi nzira bizocamo kugira ubwo butumwa bukwire muri komine yose? Murakoze cyane kuri ico kibazo kugira ngo bigende neza aba dusanzwe dukorana kuko nakubwiye ko dufise urunani rw'abakangurira amahoro hano ku rwego rw'ikomine, abo nabo bazofashanya na baremesha kiyago mugabo tuzobaha inyigisho zishobora kubafasha kuko igikorwa bafise ni igikorwa c'ubuvugizi cyo twita mu gifaransa plaidoyer. No kuvuga rero bazogerageza kugira ubuvugizi kubajejwe gufata ingingo hano ku rwego rw'ikomine, hanyuma abo rero nibo bazoza barafasha guhimiriza abandi bakenyezi hariya ku mutumba, hanyuma bakorane najya amashirahamwe atandukanye akorera ku mutumba kugira ngo bashobore kugirane bashobore kuza barafasha bakenyezi. No kuvuga rero twebwe igikorwa tuzoba dufise ubwa mbere tuzobakarihiza ubumenyi, hanyuma tubafashe tubereke ubuhinga iyo bita stratégie de faire plaidoyer mu gifaransa kugira ngo bashobore kuza baravugira abakenyezi bafise ibibazo bitandukanye canke ingorane zitandukanye hariya mu kibano. Hanyuma babakangurire rero nuko nabo baca bahaguruka kugira ngo nabo kuko hari usanga abantu bakumirwa canke bakikumira ubwabo, babakangurire rero nabo nyene kugira ngo bashobore guhaguruka bavugire canke baharanira agateka kabo batikumiye canke badakumiriwe. Ego hariho abantu benshi cane cane abagabo bagifata abakenyezi nk'abantu basanzwe, hari ico mwebwe mushobora kubabwira? Akamo twotera abagabo kumbure bagifise iyo nyifato yo guhohotera agateka k'abakenyezi, twobahanura yuko umukenyezi arafise n'ikirumara. Bari barabivuze yuko umukenyezi niyo nkingi y'iterambere, no kuvuga yuko mu gihe umukenyezi n'umushinga ntahe bagiye inama, no kuvuga yuko urugo iterambere rihera hariya mu rugo. Ni wabona umutumba watembeye canke komine ryatembeye nuko hariho imiryango iba yiyubatse ishobora kugirane kuja inama, umugabo n'umukenyezi bagashobora kuja inama kivyerekeye iterambere ry'urugo. Ari ibibazo bihari umugabo n'umukenyezi bakaja hamwe. Twohimiriza rero abashinga ntahe bagifise iyo ngeso yo kubona ko umukenyezi ataca amaze canke atantererana ashobora guterera mu bijanye n'iterambere yuko bofatira ku burorero kuko turafise abakenyezi bamaze kwerekana yuko nabo bashobora guterera mu kibano ibijanye n'iterambere, ibijanye no kubumbatira amahoro, ibijanye no gukomeza imigenderanire myiza mu kibano. Ego bakunzi Mabayi Media TV nkuko musanzwe mubizi dukora kuri YouTube, maze kuja kuri YouTube wandika Mabayi Media TV gacanze karaba yuko wagize s'abonner canke subscribe, nimba utarabikora ucubikora kugira ushobore kuguma ukurikirana ibiganiro bya Mabayi Media TV. Reka tubashimire cyane ku mwanya mushoboye kuduha, twabonye ko mwari mufatiriwe ariko mwemeye muri igora murashika ngaha kuri Mabayi Media TV kugira dushobore kuganira. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye kugene mwaduhaye kano kanya kugira ngo ushobore kubabwira ibyo twari twaramutse tuzinduka uyu munsi dukora. Twibaze yuko izi ntererano ubumenyi duhaya aba baserukira abandi buzoshobora gushika kure na cyane cyane babifashijwe na Mabayi Media TV. Murakoze cyane namwebwe namwe kumuguma mudukurikirana, reka namwe tubashimire mubandanye mudukurikirana, ibiganiro ni byinshi cyane. Amahoro mama. Amahoro. Mumeze neza? Yego no kuri turaho tumeze neza. Byokunda ko mwidonda bariko barakurikirana Mabayi Media TV? Ego ubusanzwe akazina kanje nitwa Ntakirutimana Devote, nkaba mbaha ku mutumba wa Kabere muri komine Mabayi. Ego mama, twababonye ahantu mwari mwicaye wogira muri ahantu muriga, mbega mwaje mu biki ngaha hantu? Ego twari twahamagariwe inyigisho zimwe mu ishirahamwe yitwa Sppdf. Iryo shirahamwe rikaba ari ryerekeranye no kunagura abakenyezi kwiteza imbere. Kwiteza imbere mu biki? Kudandaza, kurima, mu gukora iki? Oya, so kurima cyangwa kudandaza gusa navyo birimwe mu kwiteza imbere no kubuserukize kugira ngo umukenyezi aje ahabona agire nawe iterambere ry'uko yoseruka kandi akanaserukirwa cyane kandi akagira nawe ico bana ko nawe yateye imbere yagize ukwisununura. Abenshi baravuga yuko no mu byicaro bya leta museruka cyane, usanga hari bavuze ngo ibice 30% by'abakenyezi. None hamushaka seruka gusumba ngaho canke? Urabona ko kenshi usanga abakenyezi mu bintu byo nko guserukirwa, umukenyezi aserukira abandi ntibakunda guhabwa ibyicaro cyane, usanga ko nawe afise ahaserukira abandi cyane.
Ego mushoboye kuraba izo nyigisho kuko nabonye ugira mwamaze umwanya munini mwabonye zirafise akamaro mwabonye mushobora kubwira abandi bakurakurikirana Mabayi Media TV abandi bakenyezi batashoboye kuza muri izo nyigisho nakaye. Ego hariho abakenyezi urumva twasanzwe twe turimba neza twaserukiye n'imigwi itandukanye yaserukiye abakenyezi mu mpande nyinshi twaje tuserukiye abaserukira amashirahamwe abaserukira ubwoko bw'abatwa abaserukira ubwoko bw'abagendana ubumuga abaserukira ubumuga bwo ku ruhu abanyamwema abo bita abanyamwema abo bose twese twagiye tugira mu wese tugenda duserukira ahanini twaje duserukira cyane ikintu cerekanye umukenyezi nkamwe turavugana ngaho kuri Mabayi Media TV mwaserukiye urwahe rwego rw'abakenyezi nkanje naserukiye urwego abakangurira amahoro bajejwe gutatura amatati ku mitumba ku bakenyezi usanga bafise ingwanye canke mu ngo no mu kibano. None ko mwagiye muserukira tumvise ko ari imigwi myinshi yaserukiwe nkuko mubivuze mugiye gukora ikimwebwe mu bayimboneza kugira komine yose mbere wanashaka intara yose n'igihugu cyose cy'u Burundi cyo kuba kuronswa izi nyigisho. Kubwico dukurikije imigwi duserukiye twaje duserukira tugeza kubaha izi nyigisho twaronse tukababwira nk'ubu ari nk'abakenyezi benshi usanga batamenya ahantu bitura nk'igihe hagize nk'ikibazo akavuga ati mbega basha nja hehe ndabikore gute akaba yegumiye mugabo nk'ubu twere turashobora kuvuga ati dukoranye no munsi abakenyezi mu migwi twaserukiye tubabwira izi nyigisho twakuyemo kugira ngo kira mu mukenyezi wese agize ikibazo tuvuge tuti akidutuye tuti wewe rero ko bimeze uko iturahanaha jana kugira ngo ico kintu kije imbere. Ego mbega haramuma mufise motera kamo kugira izo nyigisho zanyu zizoshobore gushikira abo bandi bakenyezi batashoboye gushika ngaha. Birashoboka ko turashobora kuvuga uti uno munsi hariho nk'inama ku mutumba tukaba twayitegura tukabwira nk'umukuru w'umutumba turifuza yuko uno munsi ngo dufasha hakaba inama yo kugira ngo tubwire inyigisho twaronse abari ku mutumba hirya no hino twakoraniza tukaba twababwira tuti twebwe binyisho twaronse nizi mukenyezi hari abakenyezi usanga mwe muri kure mwikumiye nimuze mwegera mu gihe habaye amanama muze mwumvirize ibivugwamo tukababwira inyigisho twaba twaronse ari n'uco avuga ati je burya kumbe nayo mfise ikibazo none kumbe burya ndabituye vyoshoboka turakwagira uti ngwino aho niko nakwe dukora. Ego ndeka tubashimire cyane rero kumanya muheje kuduha mwakoze cyane kuba mwitavye akamu Mabayi Media TV bahamagaye kugira mushobore kugira ico mushikije kuri Mabayi Media TV turabashimiye cyane. Namwe murakoze cyane namwe turabashimiye. Namwe ko muradukurikirana reka tubashimire hasigara naho mu kindi kiganiro kizokurikira murakoze cyane.